Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho kuri iyi mboneshakure mu minsi igiye itandukanye. Turabahaye ikaze ntimuze gucikwa, ni kuri Hejuru TV turi kuwa Mungu kw'igenekerezo ry'umunani Kigarama 2024. Tukaba tubazaniye inkuru idasanzwe nk'uko twababwiye mu makuru yacu aheruka mu gatondo kuri wa Mungu. Hari byinshi bigiye bitandukanye tubandanya kubatohoreza ku bategetsi boba barakuwe mu mabanga haraheze imisi ibiri. Tugiye kugaruka kuri Jean Claude Manirakiza, ubwo yari umuyobozi mukuru wa OBR canke Commissariat General de l'OBR, ni ikigo c'igihugu kijejwe gukusanya amakori hamwe n'amatagisi. Jean Claude Manirakiza yoba agiye guhagarikwa? Tugiye kubirabira hamwe nyuma yuko yavanywe mu mabanga yararimwo yo kurongora OBR ndetse agaca asubirizwa. No musi rero tuza no kubagezaho ivy'inyuruzwa ry'amafaranga y'amarundi miliyoni 160 ivyatumye umwe mu bategetsi ba OBR wundi nawe yirukanwa Burundi mu kazi. Umutegetsi yoba arinde? Hoba hari abandi bategetsi bakorana ayo manyanga? Muri OBR ibintu birakomeye cane, turaza kubibanyuriramwo vyose. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako, wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho kuri iyi mboneshakure. Nyuma yo kubagozwa mu buyobozi bukuru bwa OBR, Jean Claude Manirakiza arashobora guhagarikwa akajanwa imbere y'ubutungane. Kuva kuwe Jean Claude Manirakiza haramaze gutonda gusamba mw'iperereza. Mu vyo Jean Claude ariko abazwa harimwo ingere mu mezi 4 gusa aheze OBR yagize igihengere c'imiliyaridi 110 be n'ingene hari amakamyo menshi yari asigazana ibidandazwa avuye hanze ariko akinjira atari shikori. Aho yoba rero abazwa imiliyaridi 37 igihugu catakaje, gutyo hari miliyoni OBR yoba yaranyurujwe n'abategetsi b'iryo shirahamwe. Jean Claude Manirakiza yahora yizeye igitutu ca Angelina Ndayishimiye ko arico kizomukingira. Amatwi adusomera nuko kuva kuwe Jean Claude Manirakiza yoba atarasubira kuvugana na Angelina Ndayishimiye, umutamukayi mukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Ikindi kimuteye ubwoba nuko n'ibindi bihangange yoba yahora afasha bikinjiza ibidandazwa bitarishe vyoba bisa n'ibidashaka kumuvugisha nk'uko vyahora. Uko niko vyigeze kugendera Dieudonné Murengera Ntwari yatwara BRB. Igihe rero yafashwe ni nako vyagendeye Maître Evrard Giswaswa umwaka afatwa. Ariko niyo bene abo bategetsi rero bafashwe ntibigera bajanwa imbere y'ubutungane, barashobora guca mu mpimba ariko birangira barekuwe babanje kunyagwa amafaranga atari make. Muri CNDD-FDD vyitwa agapapo. Nta butungane bubayo, barapaporana. Kuva President Ndayishimiye yarashikiye ku butegetsi kemera ko azogwanya bikomeye ba kaboko, hariho abategetsi bake bagiye barakurwa bagirizwa kunyuruza amatungo akomeye ya leta, ariko ntibigeze bahanwa n'ubutungane, bamwe banahawe n'ayandi mabanga akomeye kurusha ayo bahoramwo. Tubiza ko Jean Claude Manirakiza yabogojwe n'umukuru w'igihugu kw'igenekezo rya 5 Kigarama 2024, akaba yarasubiriwe n'umwe mu nshuti za President Ndayishimiye, Emmanuel Mbonihankuye, yari asanzwe arongoye kaminuza ya leta yitwa ESG. Mumenya kandi ko n'abandi bakomiseri bose ba OBR boba barabogojwe. Umutima w'igihugu rero uriko uravirirana, ubone mutwe w'amakuru tugiye no kubashikiriza yandi. Ninde azokiza Burundi ko umutima igihugu kigira ko uriko uravirirana? Mu gihe ikigo OBR gifatwa nk'umutima w'igihugu gihemera ko ico gihugu kikaba kigeze habi, tukaba tugiye no kubagezaho rero biri mu matoza twakoze ku munyanga avuga muri OBR, amanyanga ariko ashira igihugu mu kaga kadasanzwe. Kubera ivyo rero twabategurira ari na vyinshi tuzohora dushikiriza n'igice kimwe kimwe buri munsi. No rero kadutangurire kunyuruzwa ry'amafaranga marundi miliyoni 160 ivyatumye mwe bategetsi ba OBR nanone yirukanwa Burundi mu kazi. Umutegetsi rero akaba aheruka kwirukanwa mu kazi aho muri OBR yitwa Nyandwi Elias, ari n'umuyobozi ajejwe vyinjira n'ibisoka, directeur chargé de approvisionnement. Yirukanwe rero mu kazi mu ndwi iheze ku wa gatanu ku itariki ya 29 Munyonyo 2024. Turabagezaho rero
ko tunabibutsa ko umutegetsi twamuvuze ko cane umwaka wa 2023 igihe hari amakuru menshi yoba yarashizwe abona ku busuma bw'amavignette bari burako burakorwa muri OBR. Ico gihe rero yerekanwe ingene Elias ariwe n'ivyo mavignette akoreshwa mu bakozi bari bajejwe stock, mu nyuma rero bavaho aramuhungisha hanze y'igihugu. Hari n'ibindi vyerekanwe vyinshi kandi ko ayo manyanga Elias yayakorana n'umuyobozi mukuru wa OBR Jean-Claude Manirakiza bakagabura amafaranga. Ico gihe nta numwe yigeze akomakomwa mu gihe abantu benshi bari bagumye basaba ko bobazwa ivy'izo vignette n'ubundi bube gito bakora. Ntabwo Elias rero akaba aherutse kunyuruza amafaranga y'amarundi miliyoni 160. Tubanze tubamenyesha ko imodoka zose za OBR zahora zinywesha ibitoro mw'ishirahamwe Inter Petrol. Ico kigo OBR rero cahora gitanga amafaranga menshi muri Inter Petrol, hama imodoka zizakaza ziraje kunwa ibitoro gushika n'amafaranga yatanzwe ugaheze. Muri OBR rero bakaba baheruka no gutanga aho muri Inter Petrol amafaranga y'amarundi angana n'imiliyoni 200 y'amarundi, ariko kubera ikena ry'igitoro rivugwa mu Burundi Inter Petrol nta gitoro ifise kugira imodoka za OBR zibandanye kuhanywesha. Inter Petrol yagiye kubura ibitoro mu gihe OBR bari bamaze kurwa ibitoro biciye miliyoni 40 z'amarundi muri za miliyoni 200 bari batanze, bisugura ko hari hasigaye hayashika miliyoni 160. Mu nyuma y'abategetsi bo muri OBR baciye basaba Nyandwi Elias yaraje baprovisionema ko ayo mafaranga miliyoni 160 yasigaye muri Inter Petrol bo yagarukana mu kigega kugira igitoro bazokimwe ahandi. Elias umwana yamye akiributse cyane mu by'amafaranga yaciye yumvikana n'umuyobozi mukuru uko ntayo mafaranga bo yigarurira. Elias rero yaciye aja muri Inter Petrol gusaba ya mafaranga. Inter Petrol rero yaciye imusaba konte yashirako. Elias rero acatanga konte yiwe bwite. Inter Petrol rero yaciye ishirako ya mafaranga miliyoni 160. Elias rero aca arariramira. Bidatevye rero bararindiye ko ya mafaranga ashika muri OBR barabura. Umunsi umwe umushahara w'imodoka yarabajije yazi ko ya mafaranga yoba yaravuye muri Inter Petrol. Makuru dufise yemeza ko Elias yaciye asaba ubwo mushahara ko yovyihoza. Mu nyuma rero vyahavuye bimenyekana ko aya mafaranga Elias yayikozeko. Mu buyobozi rero bwa OBR baciye bamwandikira n'ikete ryo kwisigura kugira gasegure iyo aya mafaranga yashize, kuko vyari byamaze kugaragara ko Inter Petrol yayatanze. Elias rero byaramunaniye kwishura. Umuyobozi mukuru yaragerageje no kubaragizamwo iryo kete biramunanira. Umunsi wa gatanu ko igenekerezo rya 29 kwezi ni Munyonyo niho hafatwa ingingo yo kwirukana Nyandwi Elias mu kazi aho muri OBR. Gusa tubazo tuvuka ni tubiri. Mbega Elias yoba yarahagaritswe mu kazi, amafaranga azosubizwa mu kigega. Mbega uko ko ayo mafaranga niyo yoba yaratumye Elias yirukanwa ku kazi. Ni ikibazo rero ca kabiri tuzobona n'inyishu yacu nkuru ikurikira, ari naho tuzobona neza impamvu nyamukuru yatumye Nyandwi Elias yirukanwa n'ayandi manyanga bakora n'umuyobozi mukuru ariwe Jean-Claude Manirakiza nk'uko twabihereye ko yoba agiye guhagarikwa bivanye n'amaperereza ariko arakora ko gukorera amaze no gusamba mu iperereza inshuro zirenze 2 kuva kuwe itariki ya 5 kwezi kwa Kigarama 2024. Muzocika rero nimbonesha kure hari na byinshi tuzobandanya akubagezako. Hari n'ayandi makuru menshi rero ariko haragaruka mu bimenyesha makuru no ku mbuga ngurukana bumenyi. Mu kimenyesha makuru UBM News nabo bandika inkuru zigiye zitandukanye. Rico kinyamakuru bavuga ko hariko hibonekeza abarundi benshi bari guhunga Burundi kubera ubukene. Gafa Niyibizi arongoye umugambwe Codebu niwe yemeza ko hibonekeza abarundi benshi bari guhunga igihugu kubera ibibazo by'ubukene na politike. Gafa Niyibizi ati bamwe bari kugurisha utwabo bakagenda mu mahanga guhinga ubuzi. Mu mugambwe Codebu rero bakaba bavuga ko bateye impungenge no murindi munini w'abarundi wibonekeza bari guhunga igihugu kubwa hanini ibibazo by'ubukene na politike birangwa mu Burundi.
uko vyemezwa na Kefa Nibizi arongoye umugambwe Codebu akaba yemeza ko hagize imisi hari abategetsi barungikwa mu butumwa bw'akazi mu mahanga bagaca bigumira ntibagaruke rero bigatuma igihugu cyahombera bikomeye kuko baba bagiye ku buryo bw'igihugu. Kefa Nibizi akaba asanga ahanini bitumwa n'ubukene buzura inzara buri mu Burundi buri gutuma n'abarundi batari bake rero bemera gushora utwabo bakagenda mu mahanga kurondera ubuzi rero bakemera gukora n'ubuzi budashimiye kubera ubuzima. Warongoye umugambwe Codebu akaba asaba leta y'u Burundi kugarukana icuka ciza mu gihugu abarundi bumve ko batunganiwe bitume mbere n'abanyamahanga bifuza kuza mu Burundi. Kefa Nibizi akaba bishikirije yaho yibonekeje umukozi wo mu bushikiranganje bw'indero hagiriye mu gihugu c'Ububirigi yitwa Germain Ndayishimiye hama ntiyagaruka byatumye rero n'umushikiranganje w'indero amusubiriza. Ikindi rero ico kinyamakuru BM candika kivuga ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD atatera imbere buzopfa buzaniye Burundi niko Frederic Bavuginyumvira avuga. Frederic Bavuginyumvira arongora na Sefor Hawusha avuga ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD atatera imbere buzopfa buzaniye Abarundi tari kunonoza igihugu gusa. Bavuginyumvira rero ati baje kurondera hari ifaranga gusa begeraniriza mu mifuka yabo gusa ubwera akababona ko Burundi bose bohaguruka bagaharanira uburenganzira bwabo. Burundi Sefor Hawusha bakaba bavuga ko Abarundi ata kinini bakwitega ku ntwaro Varisito Ndayishimiye ari nayo ya CNDD-FDD kuko ngo abategetsi bo muri uyo mugambwe batababaye iterambere ahubwo baje kunonoza igihugu gusa. Frederic Bavuginyumvira arongoye Runani Sefor Hawusha akaba bishikirije inyuma yaho umushikiranganje kiga ca leta yandikiye abashikiranganje bose bamenyesha ko gukoresha amafaranga ya leta ku bintu bidakenewe cane bihagaritswe. Frederic Bavuginyumvira akaba yemeza ko abategetsi ba CNDD-FDD bihigira gusa ari ifaranga bakegeranya ibishira mu mifuko yabo gusa kubwo rero ngo Abarundi ntaco kwitega kuri ino leta ya CNDD-FDD. Warongoye Runani Sefor Hawusha akaba asaba abanyagihugu guharanira uburenganzira bwabo. Mwindi nkuru rero nk'uko mu kinyamakuru imbere babivuga bavuga ko abakenyezi n'abigeme bagendana ubumuga bahohoterwa bishingiye ku gitsina bikagirwa ibanga nk'uko umengo abantu nk'abandi. Erega ngo ntibakwiye kuza barafashishwa ibyo gufungura gusa ico bafasha cyane nuko bahabwa n'agaciro kabakwiriye hamwe n'amategeko abagenga. Bene byashikirijwe mu ruganda rwatunganijwe n'ishyirahamwe ry'abakenyezi bishinze kurwanya bakorerwa abategetsi bagendana ubumuga ABPDFH Urumuri Association Burundaise pour la promotion des droits des femmes handicapées hamwe n'abamenyesha makuru mu ntumbero yo kwifatikanya n'amakungu bimaze imisi 16 hari kurwanya amabi akorerwa abakenyezi no gukangurira abamenyesha makuru kugira ngo bafashe gushira habona amabi akorerwa abakenyezi bagendana ubumuga. Habonimana Joseline arongoye iryo shirahamwe ry'abakenyezi bagendana ubumuga vyamenyeshejwe ko amabi ashingiye ku gitsina akorerwa abakenyezi bagendana ubumuga arico kimwe n'ayandi yose akorerwa n'abagendana ubumuga nk'ayafatiye ku gitsina, ku butunzi, ayasesereza umutima, kudashira mu ishuri n'ayandi. Ariko bo rero aho mutandukaniye ngo n'ubugendana ubumuga yakorewe mwene ayo mabi bica bifatwa nk'uko umengo nta cabaye bikagirwa banga kuko baba babona ko ugendana ubumuga ataco amaze mu kibano canke ataco yokunganira igihugu. Marie Razia Karire ni umwe mu bakenyezi baharanira agateka k'abakenyezi rongeraho ko abakenyezi bagendana ubumuga bahura n'ibibazo bitandukanye nko kudafatwa co kimwe n'abandi haba mu kuronswa ubuzi, guhabwa ibibanza mu nzego zifata ingingo iyo hari kubakwa rero inyubako ndende nk'amashuri n'amavuriro ndetse naho bashobora kwitura ni gake bibuka kubaka inzira zabagenewe. Icyo babwira cyo nuko kwitwararika gushira abakozi baronosoye imvugo si ibimenyetso bashobora gufasha abagendana ubumuga bashobora kubafasha byo bituye ahantu kanaka n'ibindi vyinshi. Akaba rero yibukije abamenyesha makuru harimo ko buza baritwararika no kwibutsa amategeko ajanye n'agateka k'abakenyezi cane abagendana ubumuga kuko bobo bafise ijwi rishika kure mu mwanya mutoyi cane.
Mu bindi rero tuza kubagezaho masaha ari imbere muraza gukurikirana ibirabana n'amatora. Gusa rero imbere yuko tubivaho tubabwire ko hari inkuru nyinshi turiko turabakorerako amatohoza. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru tubagezaho. Tuhereze kuraka ingoro Braluding irashobora no kugara umwanya n'umwanya ibura ry'amafaranga y'agaciro niryo rigiye gutera iyo ngorane. Ishiramwe Heineken ryahora rifasha mu mugongo ihingura Braluding mu kwironsa amafaranga mvamakungu yabarerutse no gufata ingingo yo guhagarika gutanga ayo mafaranga. Bakurikirana iby'ubutunzi bw'u Burundi rero bakaba bamenyesha ko ingoro Braluding iramutse yahagaritse ibikorwa byabyo mu Burundi ngaruka mbi ku butunzi bw'igihugu n'imiryango zoca zibandanya kwiyongera. Ibanki nkuru y'igihugu BRB ikagirizwa kudatunganya neza iby'amafaranga mvamakungu ngo yahereze abarangura ibikorwa byinjiriza byinshi. Ikiga ca leta abatari bakiri mu banyagihugu bakaba bavuga ko ubutunzi bw'igihugu c'u Burundi bwamaze gutembagazwa kuva kare n'intwari ikomoka kuri CNDD-FDD. Ni gutyo duhejeje aya makuru yacu.